amarembo ashigwaho. Uyu munsi nico cigwa cacu. Ingoma za kabiri igice c'indwi guhera ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 16. Ingoma za kabiri igice c'indwi turasoma ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 16. Uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanje ndabe ntega amatwi yanje numva amasengesho asengegwa ahantu. Hano ni Imana ihisemwo ikibanza izora igihe cyose icishirizamwo itsamwo. Bivuze ngo uhereye ubu iri ryaribaye irembo Imana ishizeho. Uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanje ndabe. Ahantu hose hari irembo hari ijisho ry'imhemu aho hantu, hari ijisho ry'imyuka aho hantu. Ahantu hose hari irembo aho hantu, munyumvirize neza, hari surveillance, hari supervision. Aho hantu hari uruza n'uruza. Raba kino kintu, ikibazo umuntu abwirizwa kwibaza, nimba Aburahamu yarubatse igicaniro i Beteli, aho hantu Yakobo ahaje umuzukuru wiwe akasanga hari irembo ry'ijuru, akasanga uruza n'uruza, trafike y'abamarayika baduga bamanuka aho hantu, ngo Imana yicaye hejuru y'ico curirizo. Iyumvire iyo haremwe canke habayeho amarembo, ariko amarembo y'ubwami bw'umwiza. Ahantu hose hari irembo. Iyo Aburahamu yari kuba ari umukristo akubaka igicaniro c'abadayimoni, hajya ahantu Yakobo yavuze ngo ahantu hatangaje, ahantu hari irembo ry'ijuru, aho hantu hari kuca haba irembo y'ikuzimu. Yesu yavuze ikintu gikomeye, yavuze ibijyanye n'ishengero. Narivuze mu cigwa cyaheze, yaravuze ngo nzokubaka urwo rutare, nzokubaka ko ishengero ryanje. Ahetse kuvuga ishengero, yaciye avuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazogira iki, ntazorishobora, shall not prevail against it. Kubera iki ishengero ribayeho, ko ishengero naryo ni irembo. Siko mureko muranyumva, mugati ko navuga ishengero ry'ukuri rya Kristo ni irembo. Si amashengero yose ari amarembo. Ahari ishengero ry'ukuri rya Kristo, aho hantu hari irembo. Arabizi neza ko irembo rihabaye, hari ayandi marembo ajeje kurigwanya. Yavuze nzokubaka ishengero ryanje amarembo y'ikuzimu. Vyumvikana neza ko ikuzimu cyangwa ubwami bw'umwiza nabwo burafise amarembo. Imana avuga ngo guhera ubu nzokwama ntereza inyonga zanje. Raba kino kintu, ndabe ntege amatwi yanje numve amasengesho asengegwa. Ikinagikunda aha hantu, sahantu hose, ahantu kanaka Imana yashize ku ruhande, ahantu kanaka Imana yatoranije, ahantu kanaka Imana yashimye kurema irembo. Iki ni igihe Salomo yaraje kubaka ingoro y'Imana. Iyo Dawidi yari yarifuje, ariko Imana iranga. Imana yabwiye Dawidi iramubwira ngo nivyo wagize icyumviro ciza, ariko wese no kwemera kunyubakira iyo ngoro. Iki ni basiriko zo kidevelopa ejo. Mwe Imana afashe kufite byinshi nshaka kubabwira ngo mwanya mfite ni mutowe. Imana yabwira Dawidi ngo igituma ushaka kunyubakira nubwo wagize icyumviro ni kubera ko iminwe yawe icafuye, iminwe yawe iriko amaraso. Nzovuga amaraso nk'irembo. Iminwe yawe irashafuye. Ushaka kubaka ingoro yanje ucafuye, atariko umuhungu wawe Salomo we azogira iki, azobishobora, azonyubakira ingoro. Aheje kubaka. Raba kino kintu narababwiye, ikiri kintu mbwiza kumenya, ahari gicaniro hose aho hantu hari irembo ryo mu buryo bw'imhemu. Ingo gatoya hejuru, wumvirize ingene Salomo yubase igicaniro muri ingoro. Ibimazi Salomo yatanze ariko arubaka igicaniro, nta wundi muntu numwe mu babayeho mu bami yigeze atanga ivyo bimazi. Yabaye uwa mbere. Umwami Salomo atanga inka 22,000, wow, n'intama 120 kw'ibimazi. Uko ni kumwami n'abantu bose bashikirije Imana ingoro yayo. Komeza. Kandi abaherezi bari bahagaze mu myanya yabo, n'abaherezi nabo bafise ibintu vyo kuvugiriza Uhoraho, ivyo umwami Dawidi yari yarakoresheje vyo gushima Uhoraho, akababwira kubivuza igihe yamuhimbaza, ati kuko imbabazi ziwe zama ibihe bidashira. Nuko abaherezi bavugiriza inzumbeti imbere yabo, Abisirayeli bose nabo barahagarara. Komeza. Maze Salomo ashinga umwanya wo hagati mu nyubakwa imbere y'ingoro y'Uhoraho, araheza. Aho niho yoshereje ibimazi vyo koswa, aho niho yoshereje ibimazi vyo koswa, aho niho yubatse igicaniro. n'ibinure vy'ibimazi vy'ishimwe, kuko igicaniro c'umuringa yari yaracurishije cari gito, kitokwiwe kw'ivyo bimazi vyo koswa, n'ayo mashikanwa y'amafu n'ivyo binure. Komeza. Uko niko Salomo yagize iminsi mikuru ico gihe, hamwe n'Abisirayeli bose kumara iminsi 7, bari ikoraniro rinini cane bavuye mu gihugu cose, uhereye ahafata i Hamati ugashitsa ku mugezi wa Egiputa. Munsi ugira 8
bagira ikoraniro ry'agahebuza Ego. kuko bari bamaze iminsi indwi mu byo gushikiriza Imana igicaniro. Baraheza basubira kugira iyindi minsi mikuru ndwi. Maze ku munsi ugira 23 w'uko kwezi kw'indwi asezera abantu abarungika iwabo, nuko bataha banezerewe bahimbawe mu mitima yabo kubw'ivyiza Uhoraho yagiriye Dawidi na Salomo n'abantu biwe b'Abisirayeli. Komeza. Uko niko Salomo yarangije kubaka ingoro y'Uhoraho Yes. n'ingoro y'ubwami. Kandi ibyo Salomo yari yaragabiye mu mutima wiwe kuzokora kuvy'ingoro y'Uhoraho no kuvy'ingoro y'ubwiwe arabisohoza neza. Komeza. Hanyuma Uhoraho yiyereka Salomo mw'ijoro, Yiyereka Salomo mw'ijoro. aramubarira ati numvise ugusenga kwawe kandi nitoranirije aha hantu ngo habe inzu yo gutangiramwo ibimazi. Nitoranirije aha hantu. Hano hari ubwoko bubiri bw'amarembo tubona muri kino gice. Hari irembo ryashizweho na Salomo mu kubakira Uhoraho igicaniro mu ngoro yarahejeje kubaka no gutanga ibimazi byinshi bishoboka ku buryo n'igicaniro yari yateguye cyabaye deborde. Aho hantu habaye irembo. Ariko mugabo kandi Imana ikiraza nayo nyene iraza ihashyira irembo ryayo. Iravuga ngo Imana yereka Salomo mw'ijoro iramubwira ati numvise gusenga kwawe ko hari igicaniro nitoranirije aha hantu. Mwene mazama ahantu naho nyene nisemo kuhagira irembo ngo habe inzu gutangiramwo ibimazi. Ahari igicaniro hari irembo. Ngubane yaje gatoya ku murongo wa 16 twihute. Kubu ntoranije iyi ngoro ndayejeje ngo izina ryanje riyibemwo ibihe vyose. Ibihe vyose. Kandi nzoyamiza kw'inyonga zanje n'umutima wanje iminsi yose. Raba kino kintu, nzoyamizako inyonga zanje n'umutima wanje wose. Iyumvire iki kintu Imana iriko iravuga hano hantu ati aha hantu habaye irembo nzohamiza ubwa mbere na mbere inyonga zanje. Ni kuvuga ngo amaso yanje inyonga zanje zizokwama ziri kuri iri rembo cyangwa iki gicaniro, ariko kandi n'umutima wanje iminsi yose uzokwama igihe cyose uri kuri iri rembo. Ahantu hari irembo ry'ijuru, ahantu hari irembo Imana yashizeho, aho hantu niho presence yayo iri. Nico gituma ahantu hari irembo urashobora kutahasengera mugabo Imana ikakwisura nk'uwasenze. Ahantu hari irembo ry'Imana, ahantu hari irembo ry'ijuru, aho hantu umuntu ashobora kuhisurirwa nk'umuntu yasenze atasenze. Juste kubera iki? Kubera kuba gusa en contact n'irembo. Ibi nivyo vyabaye kuri Mose. Mose ntiyasenze, Mose yabaye en contact n'umusozi w'Imana, aryo ryari irembo ry'Imana. Maze ako kanya Imana itangura kuvuga ivyo igiye gukora. Tugaruke kuvayo igice cya gatatu. Ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani. Yes. Aturikiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Yes. Umumarayika Uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwe umuriro ariko nicyatemuka. Mose arivuganya ati hinge nk'ikame ndabe kajya katabonetse menye igituma gisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka. Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka. Mose aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge vyawe, kwaho hantu uhagaze arahera. Aho hantu uhagaze ari ahera. Imana ibonye agira curiosity gushaka kwegera. Abakiro kintu narababwiye ku munsi w'ejo, ahantu hose hari irembo, aho hantu hari uburinzi bukomeye, aho hantu hari ubahirijwe, aho hantu hari abashibamye, aho hantu hari ingabo zijejwe kuharinda. Ni kibanza kitameze nk'ibindi bibanza bindi, n'ahantu umuntu ashobora gukirira cyangwa ashobora gupfira. Imana ibongere Mose agomba gati, Imana amanga ati Mose ntiwegere, kuri inkweto zawe. Ahantu hari irembo, ahantu sahariho hose. Haleluya. Imana imubwira ati ahantu uhagaze nahera. Hano ngo amavuge ikindi kintu gikomeye. Hari amarembo ashigwaho ubwa mbere na mbere n'Imana. Imana ikadesida ati aha hantu ni irembo ryanje, aha hantu nzokwama igihe cyose ndatereza inyonga zanje, ahantu umutima wanje uzokwama uri ngaha. Aho Imana igize irembo ryayo, bivuga ngo Imana ifashe ingingo yuko igihe cyose izokwama iriko irasupervisa, izokwama iriko iraraba, izokwama iriko irakora aho hantu, izokwama iriko
ikagaragaza ibikorwa vyayo muri ico kibanza. Hari amarembo Imana nyene ubwayo yishiriraho. Imana ikavuga ati aha ndahageze ko haba irembo ryanje. Ni inzira Imana iciye. Iyo tuvuze irembo mbyumve neza n'umuyoboro. Ni inzira y'ijuru hano muri inosi. Nawe ushobora guca ugashika mu ijuru. Canke naho ijuru rishobora guca rigashika mu isi. Iyo tuvuze irembo n'ahantu ivyaremwe vy'impwemu birongera akse yo kwinjira mu isi iboneka. Amarembo ashigwaho n'Imana. Mugabo hari amarembo ashigwaho n'abantu. Urashobora kudesida gushyiraho irembo ry'ijuru ahantu. Twabonye ingene Salomo aho yatoranije kubaka ingoro y'Imana, n'Imana yavuye iza nayo nyene gutoranya. Mugabo ni Salomo yatanguye. Tugende gatoya mu guharura 23 dusome duhere ku murongo wa mbere dushikare ku murongo wa 4. Baramu abarira Baraki ati nyubakishiriza hano ibicaniro ndwi, unzanire ahanyene amamasa ndwi n'amasuguru y'intama ndwi. Nuko Baraki abigenza nk'uko Baramu amubariye, maze Baraki na Baramu batangira ku gicaniro cyose imasa n'isuguru. Baramu abarira Baraki ati nuhagarare hambavu y'ibimazi vyawe vyoshejwe, nanje ndagiye, kumbure Uhoraho araza guhura nanje. Kumbure Uhoraho araza guhura nanje. Kumbure iri rembo nshizeho riza gutuma Imana iza guhura nanje. Muyandi mazamu niko yaravuze ngo ndashizeho irembo rigiye gutuma nshobora guhura n'Imana. Si Imana aje guhura na Baramu, ni Baramu yashizeho uburyo bwo guhura n'Imana. Si Imana yaje guhura na Baramu. Iyo umuntu ashizeho irembo munyibuze neza uburyo we bwo guhura n'ivyaremwe bitaboneka cyangwa n'ivyaremwe vy'impwemu. Si ivyaremwe vy'impwemu, ubundi ivyaremwe vy'impwemu birafise aho bisanzwe bikora. Mugabo kugira bishobora kugira access mu buryo bugaragara birakeneye uruhusha, birakeneye license, biba bikeneye uburyo bwo kuba en contact n'isi iboneka. Avuze ngo kumbure Uhoraho araza kugira guhura natwera ko ni irembo shizeho. Iyo umuntu ariko arubaka ibicaniro aba ariko arashiraho amarembo yo mu buryo bw'impwemu atuma aho hantu hama hari ibikorwa bidasanzwe by'Imana. Bashaka kumbaza umuntu ashiraho amarembo gute? Ayashirishaho kubaka ibicaniro, kuko ahantu hose hari igicaniro aho hantu hari irembo. Uburyo bwa kabiri abantu basiraho amarembo n'amasezerano. Ahantu hose umuntu afatiye ingingo, univurize neza, yo kugira isezerano n'isi itaboneka, aho hantu haba hagiye irembo. Igihe cyose umuntu ariko arubaka ibicaniro aba ariko arashyiraho amarembo. Igihe cyose umwana w'umuntu agize isezerano n'isi itaboneka, aho hantu haba hagiye irembo. Ahantu hose habaye amasezerano n'isi itaboneka, aho hantu hagiye irembo. Amasezerano ni igikoresho gikomeye cyane gishiraho amarembo yo mu buryo bw'impwemu. Nico gicuma babwira ikintu kimwe, ndiko ndavuga ibibanza bitandukanye vy'amarembo yo mu buryo bw'impwemu. Ndashaka kubwira nk'umuntu w'impwemu, no fupa ko ugeze ahantu ari ushaka kurangurira imigambi utamenya amateka yawo hantu, kuko nimba aho hantu hari amasezerano yigeze kuhaba, aho hantu hari irembo. Ahantu hose habereye isezerano n'isi itaboneka, aho hantu habagiye irembo. Nico gicuma ni vyiza yuko ahantu hose ugiye gukora igikorwa icyo cyose banza umenye na societe na entreprise. Ahantu hose ugiye urashobora kuba ugiye ahantu hari isezerano yuko umuntu azoza kuharangurira igikorwa, kugira ngo abantu haze hambe hari umugisha, hari prosperity na karorero azobura umwe mu bana biwiwe. Iryo sezerano nimba riri aho hantu, narababwiye ahantu hari irembo, aho hantu hari guverinoma yo mu buryo bw'impwemu ijejwe gushitsa izo nama n'ayo masezerano yabereye aho hantu. Umuntu azoshika aho hantu atangure kubona abantu batangure kubona bariko barabura abantu babo batazi igituma bariko barasubisa ibikorwa by'amarembo y'ahantu basanzwe bariko barakorera. Muba abantu b'impwemu, rimwe nigeze gusengera urugo rumwe bari bakeneye uruvyaro. Imana irambwira ngo babwire bimuke bari aho hantu ntibazopfa bavyaye, kuko isezerano irembo riri aho hantu. Hari isezerano ryabaye aho hantu ryakreye irembo ku buryo ikintu cyose coza kiza gutanga umugisha w'ibibondo, ico kintu kibiza kuca kiguhanywa. Parce ahantu hari irembo hari uburinzi, hari uburyo bwo kurinda isezerano ryabereye aho hantu. Rishobora kuba ryiza cyangwa ntiribe ryiza. Si kubw'ubusa Imana abwiye Aburahamu va. Aburahamu ntiyari kupfa avyaye iyo atava mu gihugu ciwe, mu nzu ya se, mu muryango wa se. Ivyo Imana avuganye nawe vyose yabivuganye na Aburahamu amaze gusohoka, parce que aho yarari hari amarembo. Tera se yari umusenzi w'ibigirwamana. Babantu b'impwemu urashobora gutangara ubonye umuntu ariko aradandariza cyangwa ariko arakorera ahantu kanaka, aho nta mugisha agera hagira, mugabo yunguruza agasagira umugisha. Si Imana igiye kumwishura mu nyuma, ni intambara z'amarembo zari aho hantu. Nico gituma ibibanza ari ikintu gikomeye cyane
cyane ku bantu b'imwemu. Urabona ko n'Imana ayiza gukora ikintu ni kibanza kanaka ibanza gutoranya. Si ibibanza vyose nitoranirije aha hantu umutima wanje uzokwama uri kuriho. Kubera iki? Parce que aho hantu ni ahantu Imana ashize irembo ryayo. Uyu munsi biri grave, mwumve neza yuko hari n'amashengero uyu munsi ari amarembo y'ikuzimu, abantu bayasengeramo, abantu bayakoraniramo, bari kondane. Kare namanye n'umumama yaje kundaba muri bio, ambwira ishengero yasengeyemo. Pastor wari yari umusataniste, mugabo yari yaragendeye mu bupfumu, hanyuma uwo mupfumu agahora aza kumugenderera mu ijoro rimwe. Uyo mukozi w'Imana aramubwira ati naraje ndahasanga uwundi muntu wumda. Umuntu amenya neza yuko abo bantu babiri, umwe ni pastor, undi we asanzwe ari umupfumu, ariko bose barafise ibikorwa baza kurondera abo bantu. Ati none wabimenye gute? Ati kijya rondera nanje narondera. Yambwiye ati nararyama nkasanga banciye ururasago runini. Kubera aho hantu hari irembo. Muri kino gihe biri grave, ndiko ndavuga ibibanza vy'amarembo. Reka mvuge ibibanza by'amarembo. Abantu bashobora kuba amarembo. Umuntu ashobora kubona kona ari umuntu mbwa, umuntu akaba ari irembo. Ashobora kuba irembo ry'ijuru hano muri nose, akaba irembo ry'abadayimoni hano muri nose. Nico gituma muri kino gihe Mana yanje uguruka amaso, menya neza. Urumva ngo badutumiye, hari ubutumire ntitaba, hari ubutumire ntitaba. Mubona akiri uyu munsi hari umwana yambwiye ukungene yagiye gusengera ahantu, kumba abantu agiye gusengera. We mupaso nta kindi aje no gutanga imazi by'abantu. Kare kwa ngo Imana yambwiye. Iyo Mana ni Imana iyi. Iyo umuntu avuze ngo Imana yambwiye fo kumupre Imana iyi. Parce que mwishari vyitwa Imana vyinshi. Kandi abantu babaye amarembo mu buryo bw'umuco cyangwa mu buryo bw'umwiza, bose barafise kibabwira. Bose barafise le surnaturel igaragara ku buzima bwabo. Nico gituma muri kino gihe umuntu akuze mu buryo bw'imhemu adevelopa amasensibilité spirituelle kugira ngo adiscerne uyu muntu ni irembo irihe, iki kibanza ni kibanza nyabaki. Ni wamara kugira discernement ntuzokwinyagishya vyoroshe. Amasezerano n'isi taboneka ashyiraho irembo. Buryo bwa gatatu amarembo aja n'amarembo ashigwaho n'ubwami bw'umwiza. Doko n'amarembo ashigwaho n'abadayimoni. Hari umuntu higeze kuza muri deliverance ambarira ukungene yahuye n'umuntu w'umugenzi wiwe, amubwira ingene yoshobora kururanirwa hano muri nose. Aramwe turadandaza ntibicamwo, ivyo ukora byose nta kimwe kigenda neza. Ati urazi ndakwereka ahantu tujana, ubuzima bwawe buzoca buhinduka, ntuzoguma uri uko waruri. Ati aramubwira ngo aya masaha ya saa 4 tuze duhuriye kuri tempete iyo. Ati aramubwira ngo uzoze witwaje amagi 8. Ati aramubwira ngo hariho ahantu kuri Tanganyika tuza kuja, hanyuma duterere ayo magi, tuza kubona ibarabara ritujana ahandi hantu mu gisagara kirimo amahinguriro, harimo ibintu byinshi, hanyuma uzoraba tuvuye ingere ubuzima bwawe buzohinduka. Babikoze vyagenze uko nyene. None bigena gute ngo batereye amagi ahantu mu mazi huguruke bagende? Hari amarembo y'abadayimoni. Amwe muri ayo harimo utuzu twasugumwe. Hari abantu uburyo bwabwo kwinjira en contact bagenda kugira iki gutongera. Muri ico kibanza mejeje kuvuga kitaryoshe kuvuga, hari inzuzi zasizweho, siko ko arizo zaremwe n'isi y'umwiza. Oya mugabo ni kibanza ubwami bw'umwiza bwahisemo ko aho hantu haba irembo. Ugaza gusanga hari ahantu navuze ejo gatoya, hariho ahantu bahita ku makereziya. Amakereziya mu Gikoto murabona nta ma histoire mwakuze mwumva ngo mwijoro ngo biracana ibikibi cyane. Kandi ugiye kuraba twarakoreye igikorane mu buryo bwo guhangana na rijya rembo, parce que rijya ni irembo rimwe ryari riboshe Musaga. Twakoreye igikorane hejuru, igikorane cya mbere twakoze cyo hanze twagikoreye hejuru y'irembo ryo ku makereziya. Ugiyeyo sange uravyeyo hafise architecture womengo ni gisagara, womengo hubasa amazu. Bagase bavuga ngo keri y'umuntu agiyeyo yashobora kuza yaparanganye mu mutwe, yashobora kuza yamugaye, vyagenze ngo yakanzwe niki. Yakanzwe niki? Biga aba scientifique bagerageza gutorera amazina, ariko nibikorwa vy'amarembo. Ubukangwe ni expression y'igikorwa cy'amarembo. Umwana yavutse akome ngo yakanzwe ataramugara, vyakweri uyo mwana yasekanye n'irembo. Amarembo asigwaho n'isi y'umwiza. Narababwiye amabarabara, hari ibarabara izo ngo y'abanyabururi, apana uri kwaje bururi Kayanza Ngozi bahita gute kwikorosi nyabaki kweki bagize y'abanyabururi kandi ari Kayanza Ngozi. Nahantu habereye amasanganya menshi y'abantu bavuye ibururi, kubera ikimisoso bamabagwa aho hantu hari irembo ribahamagaza aho hantu. Hivyo tukavyumva mu Misiri imbere tugiye gutangura deliverance y'igihugu. Navya ngo kwikosi ry'abanyabururi, ikosi ry'abanyabururi ifise background y'amaraso yasesetse y'abarundi n'abarundikazi. Uraraba ngo hange abandi bazokubwira ngo harya ahantu abantu bose bakoreye isanganya ngo misi yose ngo hari umuntu bama bahasanga bakaza kumukwepera bakatembagara. Mugabo uwo muntu naho bigera babona ati sina bose bakubwira ngo babonye umuntu. Uwo muntu ni irembo ryaraho hantu, yari umu gatekeeper, yari umusibamyi w'iryo rembo yaraho hantu. Ivyo vyose nibikorwa vy'amarembo abantu bakigira biranda ko konte. Hariho umugani bavuga ngo nta muryango ubura akagugu, nta muryango
ufite baba bavuze ngo nta muryango ushobora kuburamwo umuntu adatomoye. Niki gituma misose mu muryango abarundi baratinze bakabigira ikintu kiraho realite ihari yuko dans chaque famille hateza kuzokwama hariho inanomari, hariho ikintu kidasobanutse. Ni kubera irembo ry'amaraso. Umugisha ukomeye no kumenya amabanga y'amarembo no kwegukira amarembo y'abansi ba. Amarembo abakreye n'isi y'umwiza ku mabarabara, ku maposte amwamwe gatangara. Umuntu imisozi umuntu wese ashize aho hantu byaramaze kumenyekana ati iyo umuntu amusize yaje babashaka ngo arye hajya ahantu hari irembo ry'abadayimoni. Ico nikituma ugiye aho hantu uca umva neza kutegereza kuca wiba ugacuba inkunzi y'amahera, inkunzi y'ibintu, ugacuba umuntu yikunda. Aho hantu ugiye bigasemera gutyo mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Narababwiye ejo urya muryango w'icuma Petero yaciyeko ngo urabiyugura, si wapfuye kwiyugurura. Hariho uwara kure rigarembo yahawe itegeko ryo kugurura muryango, kandi uwo muntu yisho muri bya ikigiriki neza, uwo muntu yari umuntu w'igitsina gabo. Ngurumva ngo ni gitangaza cyawe ngo umuryango urabiyugurura. No, byabereye ahataboneka. Hari warazejwe rigarembo yategetswe kugurura. Iyo tuko turakura mu buryo bw'imhemu dutegeka abashibamye kugurura amarembo bugaye abuza ko ijuru tugenderera ibitangaza bifata ikibanza ivy'ijuru ryatuvuze ko bishika. Ubwo nibwo buryo butatu amarembo aja. Amarembo ajaho ashizweho n'Imana, ashizweho n'abantu, ashizweho n'ubwami bwo mwese.